uja kuhiga wewe mu seminari washaka y'ubwo bumenyi canke derrière hariho iyo volonté yo kwiyobera Imana? Rero biragoye. Basi nimwe badakora yego badakuza. Ndavyibuka hariho bagasigura uko babivuga ari akantu ngo les 3S science santé santé voilà urumva ni zose urumva la science mu mutwe vraiment bakashiramo vraiment iyo formule ukayifata ivyo ubwo bumenyene la science bakayihagarira urumva hanyuma bakashirako la santé bakatufata neza aho tukagira siporo bakatwereka ukuntu dutegerezwa kubaho ibintu bidukeneye nyene ivyo umubiri ukeneye yego ivyo umubiri ukeneye tugaheza tukabironka kandi bagashiramo nyene na rigueur ego cyane gose ubagibuka ko barantubwira badubwira bati okay utagira ati mwe muracari bato si vyiza kuja kujya ibi by'amasiyeste ati si vyiza ahubwo wewe ubona utari uje muri bibliothèque gusoma igitabo fuma kugira siporo kuko haba hari amanutse yego uri wicaye uriga rero kugira ifo ayere utagiye gusoma igitabo rero gira siporo none kwa kugira siporo so gutunganya amagara neza reka nico nyene uriko kugira neza umubiri yego kwara hanyuma na sentetere rego bakaca batwegereza Imana bakagukundisha gusenga niho hazocapa rero kimwe twavuze cuko uheza ukaniserena ukamenya gutandukanya ikibi n'ikize rero batera intege mukomeze kandi numva mufise inyendetarere yari nziza hanyuma natwe aho turi tuzobabamaza tuzobavuga hanyuma ariko kurayikinga cyangwa kugira iki ibyo byo tubyamamo kumareze suprema turabikora nawe nohamagarira abagenzi inshuti ibyo twobikora nuko ndigenda bibemereye do mapara hanyuma tuzona bayagira n'abandi tubabwire tuti burya hari ikimenyesha makuru kandi gifise umurongo mwiza kandi gifasha yako twababonye yego nkaba ndabashimye natwe turagushimye. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese ariko aradukurikirana ari. Turabipfurije kuroranirwa kandi turabahaye ikaze ku biganiro bya Axia Vibes TV. Axia Vibes TV iherutse kubashikana kuri NFA aho Patiri Baranaba Nahoyama yadusiguriye yongera aratwumvisha ko ishure ari ngombwa mu kubaka iteka ry'umuntu, mu kubaka umuntu nyamuntu, umuntu yuzuye, umuntu agirira akamaro abandi bantu mu mpande zose. None uno munsi twabazaniye umutumire aza kudufasha kunuganza iryo teka ry'umuntu turonkera ku ishuri. Araza kubidondora mu kanya. Jewe ndemesheje kino kiganiro ni Madame Akimana Annick, umukutsa kivi wa Axia Vibes TV. Inyuma ya kamera naho hakaba hari umufukanyi Marius. None mushitsi wacu turaguhaye ikaze, twagusavye mu bidondore abeko baradukurikira kuri Axia Vibes TV. Ego murakoze cyane. Amazina abavyeyi bampaye nitwa Habyarimana Emmanuel, aba nubatse kandi abafise abana batatu. Jewe rero nkaba narize kw'iseminari ntoya y'Umugera. Murakoze mushitsi wacu, turabahaye ikaze. Uno munsi nkuko ahejeje kubivuga umutumire wacu, tugira ngo turabire hamwe ivy'iseminari ntoyi y'Umugera iriko irahimbaza yubile y'imyaka 100 imaze ivutse. None mushitsi wacu Emmanuel, mwashobora kugira ico mutubwiye kwiteka ry'umuntu d'une façon générale, kuko iyi televiziyo yacu ni televiziyo yishinze gutera iteka umuntu mu mpande zose.
none iteka bavuze iteka kuri mwebwe ry'umuntu mwumva iki mubivuga kwiki? Murakoze. Jewe uvuze uti iteka, umuntu kurya babidusigurira cyangwa no mu bitabo byawe babivuga, umuntu arafise uko yaremwe nk'uko turabona n'abakristu twaremwe mu gashusho k'Imana. Iteka rero niryo teka nuko kuntu ndabona Imana yadushimye ikaturema hama tukabaho tukitwa abantu, tutabaye ibikoko, tutabaye inka canke ikindi, mugabo Imana ikatugira umuntu dushobora kuvuga mu gashusho kayo. Iyo ni iteka rikomeye. Hanyuma nuko kuntu twabaye uwo muntu akaba umuntu yuzuye, umuntu ari ekilibre, umuntu ubwenge butembera, umuntu yiyumvira, umuntu akora, n'iryo teka kuko ukura niko kuzana abantu. Hanyuma ikibano, imiryango, sosiyete tubayemo nayo ikagira ikirozi, ikagira ico yamuye kuri iryo teka ryawe. Uko ukura rero uko kuza ryateka naho ubaye naho hakagira ico harose kandi naho akisununura agakura. Murakoze cyane bakunzi ba Axia Vibes TV, mwumvise yuko umushitsi wacu adushize muri ico dans le bain y'iteka ry'umuntu. Ndasubira kubibutsa yuko turiko turahimbaza imyaka 100 iseminari ntoyi y'Umugera ikirahimbaza kuva ivutse ibayeho. None ga Emmanuel, ishure ifise ikibanza kihe mu kubaka iteka ry'umuntu? Ishure rifise ikibanza gihambaye cyane kuko biravye raba twese nkuko nabivuze turafise raba imyaka ishure ritangura kwakira umwana, ariko rikamwakira ari muto. Urabona ko muhira tutaba tuzi n'ukuntu afata ikaramu, ukuntu yandika, ukuntu asoma, ariko iryo shure rikamwiza ibyo byose. Hanyuma iruhande yo kumwiza gutandukanya igiharuro kanaka cyangwa urudome kanaka, ishure riranamurera rikamubwira ikibereye kugira giserene mu aho umuntu atora cyangwa akabaza agatima Mana akavuga ati mbega iki kirabereye cyangwa ntikibereye, mwana mbega birarekuwe gukubita mugenzi wawe cyangwa kumucira akamanutse kubwira kwishura akatubwira bati ivyo ni bibi, iki kirazira. Umva impande ya bwa bumenyi ishure ritanga riraduha n'ubundi indero, kumenya ukuntu ubaho muri sosiyete mu muryango, ukamenya uti iki kirazira, iki kirarekuwe, iki ntikirekuwe. Ibyo rero ibyo bigenda bidukuza byagiye bidukuza n'abajya abana bacu, ibyo bigenda bibakuza bikatwubaka, ukazosanga rero n'igihugu canke eklezia yubakiye kuri ico. Ntushobora na sosiyete yobaho atakirazira kiyaho. None rero mvuga nti iryo teka tuba twaratawe tugatoba tukaronkera Imana yaduhaye, n'iryo rero tuja kuvoma twakubagiriwe amahirwe mw'ishure, ishure rikabungabunga ku kabuto rikakuza, ejo rero byamugeza bikaboneka. Rero ishure je by'ukuri ndarishingira intahe, ndabona yuko ishure ari ikibanza ciza co kugorora umuntu, kikafata umuntu uko aba ari ngana kose muto, kamuherekeza no kamwakompaye gushika hashika aho nawe nyene afata inginga umuntu abushitse umuntu witeka. Murakoze cyane. None muri kino gihe iseminari ntoyi y'Umugera mwize ko irahimbaza imyaka 100 ibayeho, mwotubwira mwebwe ukuntu mwabaye muri iyo seminari mu mashuri yanyu? Mwahatanguriye mu byari muri mu mwaka wa kangahe, mwahejeje byari? Hama mwotubwira igihe mwari muhari by'ukuri ingene byari bimeze, ingene mwahize ico mwahakuye? Murakoze. Jewe natanguye mu seminari ntoya y'Umugera 1997 dushira 1998 dans l'année scolaire, il y a une année scolaire 1997 19
ca ndahiga igice ca mbere c'amashure y'abanza cycle inférieur gushika mu w'icumi hama ca ndasubira ndasaba yuko ngira nobandamirizaho nyene cycle supérieur ca ndahiga section scientifique ca ndabona urupapuro rwaho rw'umutsindo muri 2004 ibihumbi 2004 hanyuma rero mbona kubandanya. None mwotubwira igihe mwahiga mwabona ivyigwa bimeze gute, indero yahatangirwa yari imeze gute? Ukompaye n'amashure yandi yari iruhande canke ko atayindi shure mwayo bwigeko mugabo hari ugiye nko muri vacances mwavugana n'abandi bana canke mwaragira amasorti, indero yahatangirwa mwebwe mwitubwira kw'ivyo? Hari ibintu bibiri ico nabonye caba gitandukanye n'ibindi kandi n'ubu nibaza ko bishingiyeko ku kijyanye n'ubumenyi, ibyigwa byo mu ishure ibyigwa byo mu ishure ntarabona ko hari itandukaniro turavye ko batwigisha no ku yandi mashuri. Narabibona wanashaka bariko baragira meme n'amakarasima mu bibazo vya leta kubera twaba turi muri DPE y'Igitega Direction Provinciale d'Enseignement, twarabona klasema iseminari ikibanza yabifise yamana ikibanza c'imbere hanyuma kandi n'ubu duhora tubibona abafise ikibanza ciza. None rero no kuvuga abarezi baho muri rusangi baritwararika ubumenyi bakama bashaka yuko abana baho bagira ubumenyi buhagije. Rero rero twararonka bakatwigisha zirya programme zose za leta tukazikurikira mugabo bakashiramwo ako kabo nyene y'identité y'iseminari nyene ukabona ko bari rugure nyene bashaka yuko atawoza kubamaramaza mu kibanza cabo gisubira inyuma. Bakatwigisha by'ukuri bakaduforoma neza bakatubwira ibitabo nko byose biba bihari. Numva biblioteke ziba ziraho ntacyo ubura, abigisha bakabaturonderera bakatwigisha amakuru vraiment wasanga ari ibintu bimeze neza kandi n'ubu iyo turiko turabaza amakuru baratubwira ko n'ubu bikimeze neza. Mw'iseminari by'ukuri baratanga formation neza bica binagaragarira no mu buzima iyo tubaye naho duciye urabyumva bakavuga bati niyo uri exprima canke uri kurakora ikintu umuntu hari umuntu aza kubwira ati ujya no mu seminari urabyumva atabivuga karakumaho kandi birashinga intahe. Hanyuma ikindi nyene nabonye kica kigaruka kidatundukanya n'abandi bakaba barize ahandi ni ku bijanye n'imitima. Barateka urumva nubwo bashira imbere ubwo bumenyi la formation yo kwiga amakuru yo mu ishure baranategekanya n'umwanya yuko umuntu akura mu gisabisho akura mu kwemera baba barabitunganije. Hari abibaza ngo urumva ngo bisabisho yemwe bijya nyene kandi ntacyo byica kuko uko biba bitunganijwe ntibiza kukwicira n'ivyigwa ntibiza kukuruhisha byose biri complementaire kandi bikajana. Rero bacu usanga nk'abandi urumva nko ku yandi mashure umubajije uti mwebwe ku mugoroba mwebwe umwanya wanyu ugenda gute utunganije gute? Aca kugira ati twebwe tugivuye muri etude tukaja muri refectoire tuca tujya kuryama biraheze kumva cyangwa ati turaraba televiziyo biraheze ariko twebwe wabuzuti rero ubuye ibyo nibuka tugize nk'umwanya wakuru wo ku après-midi dufate nka après-midi waramenye uti hageze 18h hariho imisa cyangwa hari igisabisho kanaka batevye abari nk'isaha imwe gusa saa moya mukaca mugenda refectoire mwava muri refectoire baraturekura tukagenda tukaraba amakuru actualité urumva yego kumviriza amakuru mwajeje kumviriza amakuru mukaca musubira mu ishure juste mukaca mugira akaetude ugacako utwanyuma ari nk'akabazo uteguwe ibyo byose byaba muri coordination tukuvuga ngo kwa ukwiyomba nguri wenyene oya byaba bitunganije uko nyene twese tukagenda mu ishure ukagira visa hanyuma tugaca tugira
iyo aho twaba twahereye ku gisabisho cyo mu isengero hariho n'iyindi minsi wasanga hagenda sero recycle ugasanga ntitugiriye rimwe dufata rero nk'uno munsi mwe mutagiye hagiye nko muri superiere abo muri inferiere mutagiye iyo muri etude naho ava yuko muhimbere yuko mujya kuryama naho naravuze hari n'impriere yabera ngaho yego nta na kimwe cyasigaye nta mwanya umuntu yabura wo gusenga oya vraiment byameze neza rero ibyo bintu niko novuga nti nakabijya k'iseminari ukurumva harimo ushobora kuvuga umwanya ngira wo gusenga ngaho urumva twebwe nta mwanya wabura n'ibyo warabikunda cyangwa utabikunda ariko warabibenefisiye kuko urumva yego y'ubwo buzima yego kugira ntuciyemo kugira winjire kwiga mu seminari byagenda gute hagiye kwinjira abantu batora gute abana baja kwiga mu seminari yego kugira kuri epoke iwacu kugira wemerewe kuja kwiga mu seminari yego nivyo bategezwa kuba watoye ikibazo ca leta konkuru nationale ico wategerezwa hanyuma kandi no mw'ishure hariho amanota baba basaba hariho amanota basaba kuba ufise vy'ukuri wategezwa kuba uri nko mu ba mbere nyene mw'ishure rya primaire yego hanyuma wategezwa rero kuba kandi uri mu mihari wategerezwa kuba uri mu muhari kanaka hama ndetse n'ico ukaba uri no mu muguru w'itorwa ico bita groupe vocationnel umva rero nivyiyadukiza umva waba uri wegereye bapatiri bo ku paruwasi kuko nibaza n'abashiriyemo ngira kubera bavuga ati ni seminari turiko dutegura bazokwihera Imana kifu yuko uba udeje familiarize yego umva nkaje byaroroha umva ndetse kuba ndi mu muhari aba muri general muhari w'ingendanye yego nari mu muhari w'ingendanye kandi nkaba ndi muri groupe vocationnel nkuru kwisi umva nari n'umukorezi nari umukorezi numva nari negereye patiri umva patiri ajejwe ivy'itorwa muri diocese umva je akabonana na kire patiri mukuru wa paruwase amubwira ati turakeneye abaja kwihebera Imana umva byari byoroshe ntiyabura hadukura yego patiri umva yabazi abakorezi biwe abanyamihari biwe yego baratanga amatangazo ati abifuza kuja kwiga mu seminari bazoze kubonana na patiri mukuru arabakeneye hama tukagenda mugabo urumva yasanga ari babandi bamwe babana yasanga ari bajyaye none ukija kuhiga wewe mu seminari washaka y'ubwo bumenyi canke derrière hariho iyo volonté yo kwihebera Imana rero biragoye oya by'ukuri urumva niko jya twabitanguye kare badutwara tukiri bato tugenda rero tukiri bato kandi urumva jewe naba nka jewe nk'akarorero n'abanegereye cyane abasaseredoti umva ko nama ndiko ndakorera nama ndi muri ibyo by'imihari n'aba ndabegereye nkababona rero nkumva ko mpimbawe nkavuga nti burya naje hombeye ryamutamana nama ndiko ndakuma none jeho kubera iki jeho ngira byokunda rero ivy'abana badimira ico ciyumviro ico cifuzo nanje naracumbuka narakigira yego byari ibyo kure murakoze none icivugo cyo guhimbaza iyo myaka ijana ya seminari ntoyi y'umugira kivuga kiti 100 ans de formation et d'accompagnement des jeunes pour la croissance humaine intégrale mudufasha gutahura neza ico civugo ega cyo nyene ubwayo kirizi ubundo babiri urumva 100 ans de formation imyaka ijana bigisha baforoma abantu bigisha hanyuma d'accompagnement des jeunes baherekeza urwaruka urumva ngo natwe baraduherekeza pour la croissance kugira batukuze twebwe twese
umutima n'umubiri ntaho basigaje c'est vraiment intégral kuko nta fase n'imwe badakora yego badakuza ndabyibuka hariho ndagasigura uko babivuga hari akantu bavuga ngo les 3S science santé santé voilà urumva ni zose urumva la science mu mutwe vraiment bagashiramo vraiment iyo formule ukayifata ibyo ubwo bumenyene la science bakayihagarira hanyuma bagashirako la santé bakatufata neza aho tukagira siporo bakatwereka ukuntu dutegerezwa kubaho ibintu bidukeneye nyene ibyo umubiri ukeneye yego ivy'umubiri ukeneye tugaheza tukabironka kandi bagashiramo nyene na rigueur ego cyane gose ubangiruka ko barantubwira badubwira bati okay utagiye ati mwe muracari bato si vyiza kuja kurya ibi vy'amasiyeste ati si vyiza ahubwo wewe ubona utari uje muri bibliothèque gusoma igitabo fuma ugira siporo kuko haba hari amanutse yego uri wicaye uriga rero kugira ifo ayere mu mutwe utagiye gusoma igitabo rero gira siporo none kwa kugira siporo so gutunganya amagara neza reka nico nyene uriko kugira neza umubiri yego kwara hanyuma na sentetere yego bakaca batwegereza imana bakagukundisha gusenga niho hazocapa rero kimwe twavuze cuko uhetse ukanisenga ukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza urumva ukora mu kwemera ukora mu kwemera neza ngo itangwe n'ibije iyo situation kana kibaye imbere yuko wajisa dore yajire urabanza ukabanza agatima mana ako rero nakabijya kiwacu mbona abantu baragakoresha sinovuga mugabo kuba seminari baza ko kari abakarabaye eveye kwezo nyigisho kuko ndabibona nabyo tubayemo iyo haje umuntu turakira n'abantu benshi urahura n'abantu batandukanye ngo urumva ajya kugana kwitura imisi yose ubanza kwibaza si c'était yaba nari muri iki kibanza nibyo wanashaka ngira bikunda no kunanira abantu kwishira mu kibanza cy'umuntu rero twe natwe turavuza ko kwishira mu kibanza cy'umuntu none ukavuga uti none kaje ngana nabyo yapfuye hose yaje akanaje iki kintu cy'ukuri naza kugenda kifatiye ko yaje abikeneye kandi yari zanzangana nuko yaragikeneye reka ndamufashe reka ndagikore ukamweza ukamufashe icyo ushoboye umva bwabwiranda reka nubwo nyene rimwe turi abasaseredoti abahanuzi n'abamucuye tukaba umuhanuzi kuri ukamufasha kubera wowe iyo formation uba warayironse none umushitsi wacu Emmanuel yubire iratuma abantu baraba inyuma bakabona ati iyo twavuye icyo twaranguye bakiriye mu mwe kandi bakaraba imbere bakavuga ati none mu myaka iza bimeze gute twotunganya iki hari iyindi wowe ufise y'imigambi iseminari ntoyi y'umugerero bifise muri kazoza ico nibaza ko ngira cyo na patiri mukuru rero iseminari ubu kuko urumva ibintu byose mugabo ico nibaza coco n'amanama dukunze kugiranira ivyo byose seminari nafise aho yavuye kandi uko yari ico gihe kuko mbere ndabigiriye ko ngira abatwumva babimenye urumva iseminari yavuka itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 1926 umva ni kera cyane jewe najayo 97 urumva hari haheze imyaka 70 hafi n'umwe uko kose rero yagiye irakura uko gukura nako yakuzwa n'abarezi igakuzwa n'abahakora igakuzwa n'urwaro nabo yagiye iramura none rero ibyo byose uko gukura nako biba mu ntunganyo yaba bajejwe ubuzima bwa minsi yose bw'iyo seminari byumvikane rero n'ubu abari muri kino kishingo barabonye bakibashikiriza seminari barabonye aho yari hanyuma bakabona rero n'ibikenewe
arivyo nibaza baca bashira mu migambi bakavuga bati iki naco kirakenewe kandi co kwiyongera kiza gifasha ya seminari gifasha rya shuri kugira n'abarikorera rero hari imigambi narabona turi mu nteguro mu minsi iheze nkabona yuko n'imigambi benshi batubwira gusanura kubera urumva ni niyatera imyaka ijana urumva ni nyo niyo ya mbere ishure première école secondaire niyo ya mbere urumva irakunze hariho byinshi ikeneye gusubiramo nk'amaroko gusubiramo byinshi birakenewe yego byinshi byarashaje yego bagure urumva n'abantu n'abanyeshuri abantu kujya abantu bagwira n'abanyeshuri bari irakenera kwakira abantu benshi kuko ubunye kubera amashuri amwe usanga indero itakimeze neza barahurira cyane yego bo sinzi nk'uko baba babigira mugaje ndibuka tukigenda nta shure ryarenze abana 30 mu ishuri sinzi rero ko baba barenzako mugabo urumva birumvikana nabo bo bagumije 30 ahantu hari 30 barakenera byinshi kugira bya bindi twamye tuvuga za 3S zishoboke hari ibikenerwa kandi bijanye n'igihe n'ibihe byarahindutse bijanye n'igihe ibyo rero bijanye n'igihe bica bibazwa babandi bariko bararaba ubuzima bwa misi yose muri seminari ibyo rero biri muri iyo migambi baheza bakavuga bati dushaka ko ejo tworangura yego bazosanga seminari ifise iyindi sura atereye y'uno munsi turiko tuhimbaza ino yubire dufise murakoze bakunzi ba Axia Vibes TV biriko muradukurikirana turakengukiye cyane tukabandanya tubibutsa yuko turiko turaganira ku vyerekeye imyaka 100 seminari ntoyi y'Ibugera iriko irahimbaza tukaba tufise n'umutumire twamubabwiye yabidondoye none umutumire wacu tugerageje kubandanya kino kiganiro cacu hari abo mwiganye bahavuye babandanya bakaba abasaseredoti bariho ni benshi nubwo jewe nkuko nabibabwiye uvuga nti sinabaye umusaseredoti uko nyene abimeze ariko bariho wanashaka none batabaye byogenda barahari ni na benshi imbere n'abagenzi benshi cyane rwose jewe ngiye dufate nko muri diocese y'iwacu muri Gitega ni santare ngiye ngo kw'iparuwase kanaka sinshobora kugenda ngo mbe ntamenyanye n'uwo musaseredoti oya hari abapatiri batatu ndamenya ko haba harimo umwe kuko urumva none nahamaze imyaka 7 urumva shawumva rero imyaka 7 ucugwizangira inshuro zingahe kuko urumva ubwo dufate umuwo jengeye mu windu hari wabaye umupatiri namusanze yiga mu 8 wabaye umupatiri namusanze yiga mu kugenda gushika mu 13 abo rero twe ntitwibagirana niyo basi umuhuye urashobora kuvuga uti nyobe wizina nyobe muga ndakwibuka kandi nawe nakavuga ati nawe ndakwibuka urakana gato cyari byoroshe ari gituma twe dusanga tumenyana ngo nakavuga urumva je twasanga ko ku meza tugiye gufungura imeza wasanga iriko abanyeshure bahuye n'imyaka y'ishure nyene basanga hari muri première baratuvanga basanga première seconde troisième dixième neuvième huitième septième ugasanga nyene turi kuri iyo meza bakuru bankadre bato nuko byari binaryoshe ubundi ndabishenda bibona ndavuga nti kujya abapatiri kweri bari kuko urumva bacubona bakuru bakakwereka mbone maniere yo kwifata ku meza hanyuma ukabona yuko atabusumbane buhari urumva bariko barakwakira ni integration mu bisanzwe bakakwereka ukuntu wifata ku meza urumva wewe uvuye mu windi uvuye muhira ufise muhira uko mwari musanzwe umenye ukuntu ufata imbugita imuzi iki
ikiyiko kandi basi bigendeka mwari bya n'ibintu byo katisha inkuru kubita n'ibya oya mugabo hariho seanse ndibuka ko hariho agaseanse bahora batwiza ngo rebone maniere bakabitubwira ati mbuga gitara bayitena muri uku kuboko ukuntu kubuye sino yego vrem ukabona ko none rero usanga uko mwaba mwicarana nko kuri table kandi mwese mwagira muri ntunzeye muri refectoire rimwe cyangwa n'izindi activite zose zatunganywa wasanga musanga muri kumwe bijya tavyo kuraba ubundi ngo no muri première cyangwa muri seconde ukamurabira hariya kure oya twese uko wasanga rero mwinjiranye byonge byumvikane usanga hatwese vraiment kuri ico kiringo cyose waraciye aho hantu baba arabari imbere yawe cyangwa n'abaje inyuma yawe usanga munsi nanyi yego umrere muhuye aravuga ati iyo sura ndayibona bacamwidoga ni benshi rero twama twahuye naha akakubaza wenda kubuze kabaje ati ngana kiye sura ndayibona mwe mw'iseminari okay nyibutse izina gaca mwibukanya bakaca kubaza ati wewe ari kuri promotion ya kanga akakubwira wewe ari kumwe nabana nkaba musubiye urakoze cyane none abo bantu bose mwiganye ubu hariho abari no hari abari mu mahanga hari abagiye kwihebera Imana hari n'abagiye nka mwebwe mu buzima busanzwe none muri kino gihe seminari kirahimbaza y'imyaka 100 nakahe kamubatera akamo je no batera nuko twoguma kuko sinovuga ngo hari abavyibagiye nta muntu n'umwe yigera yibagiraho yize ahubwo nuko twoguma twibuka uwo muvyeyi tumwita umuvyeyi yaturetse twoguma tumwibuka mu byo turimo byose mu byo dukora byose tukamenya yuko aho tugeze yahadushikanye afise ikintu yaterereye mu kubaka ubuzima bwacu none rero yaba abo turi kumwe nga mu gihugu canke abari mu buzima bunaburiya abarayike canke abihebeye Imana tugasubira tukumva muri ubwo butandukane bwacu ko hari ico dusangiye umuvyeyi ingobye ari imwe yaturamuye hanyuma we wabaye patiri canke ubundi yabaye iki ni ubutandukane mugabo bwuzuzanya none rero tukagira tuti tukaguma tumwibuka ari ico abari barongoye ico gihe iseminare badusabye guterera cyangwa igikorwa kanaka baba baduhamagariye tukavyibuka yuko ari umuvyeyi adutumyeko hanyuma tukavyitaba tukagira nyene signe de reconnaissance yego nivyo byabaye iminsi yose mugabo nk'ubu uye nk'iki gihe ho turi muri iki giringo cyo guhimbaza imyaka 100 nakanyamuneza kuri twebwe tunabibonye hari benshi bavyifuje no kubona no munsi batabonye mugabo twebwe bishitse iyo ubire igashika tuhari turi bazima twumva tunezerewe rwose donc wogira ico aterereye kandi ntico nabura kuko byose twarabirose yogira nyene ico aterereye kakaba gashimwe kakaba gakemanyi ku muvyeyi hanyuma kandi n'ejo nahirya ejo natobikora ubu akazobana yabikora kuko umuvyeyi nawene yamakenera indawa ndatorayigira ico ibikiye ntigira ico yayo no munsi n'ejo agize icaronka akabibuka nata wari muri cadre ego vraiment ego yagize icaronka cyangwa yumvise ico bagikenewe hariya akagira ico afashije kuko turazi yuko babikeneye murakoze cyane none imbere yo gusozera nahise akabazo gatoyi nashaka kubabaza turakunze kumva abantu bize mu seminari bavuga bati kujya mu byatsi barabigisha ijya ese ya nyuma tira sainteté ibisabisho ugasanga defo omega bibabaye byinshi ari rero abantu bize mu seminari usanga bavuga ati jewe ubu sinjya gusenga naragize reserve atama misa numvise n'amamisa menshi usayisho navuze ni byinshi ati ku buryo nkigendera kuri ibyo nye mwebwe mubivuga kwiki kuri mwebwe namwe nuko biragoye ariko ico nokivuga ko je nkabo muri cadre yanje tusanzwe tugendana twize mu seminari
nawe ndumva bivuga ababivuga rero nibaza ko bari kurushi kandi nabo bari kurushi je nibaza ko kenshi baba babivuga ngira bariko baratera inkuru kugira baryohereze ihiganira abantu batebura kubera biba bivanye bavuga ati ko twarasenze misa niki basanga nk'uwo munsi ngira imisa yamugoye arasinze agaca ashaka kwishigikira mugabe ico nzi cojo hajya mu mutima none uba utazi yuko kudahimbaza umunsi w'Imana ari igicumuro ninde n'ubutekeye mu seminari ico arakizi none waciye mu seminari nawe niwe yokumva yasivye guhimbaza umunsi w'Imana vyo kuri yokumva yatekanye yari afise uko agira ngo yagiramye gusa yagize oya rero kuri ico sindavyibaza gose mugabo nimba nahone bariho uburenganzira bwabo mugabo je ndiko ndabiraba ndavyibuka batubwira bati ibi turiko turababwira cyangwa turiko turabakora abarezi babitubwira ico gihe ati turazi yuko hazogera igihe akarumwe namwe muvyikorera ata nkoni iri ku mugongo ata muntu ata mwakadere ari inyuma yayo arababwirize ubu rero igituma ndabivuga gutya niko beri none ubu ntituri mu buzima yararenze imyaka 40 mvuyeyo none kusanga uvuga uti ukumva kunyotewe imise mu gitondo nana akajya gatero ko mu gitondo ka size nukuvuga kugira usanga imisa ya size n'imiburi baba bavyuse 5 kugira ngo witegure ufate n'ubwo rugendo gushika aho usengera urumva birasa mu mwanya ko none iryo tiro ko wiwe wenyene nta nkengeri yavuze nta waje kudodora ku muryango wewe nyene kumva kanyota barabyumva ntibyakunze mu gitondo uti mesha ntaho baba bagira imisa ku mugoroba bavuga uti nari mise rendez-vous voilà nari mise rendez-vous yuko tubonana na naka tumwe kamwe cyo tugike mugabo reka pati cyose reka je gusiba ndavyibuka nje kera naho araca ku Dominika cyangwa aca kuri Monsiyo aho gacaye ukavuga uti okay reka nje ukumva nese ijya saa yimwe cyangwa 30 minutes kandi biza gukorana izindi program mu gukumva ko umwe ako kanyota kaba rero byukuri icoye nta nubona gihagararako ahubwo nuwoba vyoba byarashitse no mubwira amubwira nti nyabuna uraraba usubiza agatima hari yego wumve ube muri connecte n'Imana kuko turazi yuko tugeze twashikanywe n'Imana kandi niwe ari dutunga mu byo dukora byose rero ukavuga uti oya nyabuna reka nje koraba tubandanye tuganira niyo Mana tugize ico turi gushiku none nta misa myinshi ba nta bisabisho byinshi biba none Imana kitarambirwa ni igitoro birabera uhamugakenera ibindi ubwo muja korosusa yene ubwo musubiza unoge usubira kugira kandi kiryoje ndibuka je no mwisengero hajya pati yari karavuga ijya misere yiwe bijya amajambo kandi twanakuye ko twari abakore ugasanga naje amajambo naje ndayazi ku mutwe mugabo igitangaje na patiri yaciye mu byo twaciyemo akavyiga mu seminare cyangwa akavyumva nawe na yamari karasoma ntabipfa kubivuga gutyo nawe ntabihurudu arayivwara ariko ikiba bisoma none akagumizako none rero byumvikane natwe turakeneye kuguma tuvyumva biguma tuvyumva bica mu gutwi niko basi naho biheza bikarengana ntihabura basi nagasigana ayo kakagendera n'uwo munsi abakomata turagushimiye cyane none ga umushitsi wacu muvukanye Emmanuel abakunzi ba Axia Vibes TV bariko baradukurikirana bobahamagarira kugira sabone ku biganiro tubashikiriza kugira ngo bibashikire neza bibagirire akamaro natwe biheze bidutere intege zo kubandanya twarondera ibiganiro bimeze neza kandi bibahimbara Yegome murakoze cyane ahubwo mbaze nanjye ndabashimire ko mwanyiyumviriye mukantora mu bandi kuko nabashiye mu seminari turi benshi kure ndabashimiye ko mwahisemo mu bandi kugira tukajya kino kiganiro hanyuma namwe je no batera intege
mukomeze kandi numva mufise ligne de carrière nziza, hanyuma natwe aho turi tuzobabamaza, tuzobavuga tuzobavuga, hanyuma ariko kurayikinga cyangwa kugira iki ibyo tubyamamo ko mareze sosopema turabikora, naho nohamagarira abagenzi inshuti ibyo twobikora nuko nigenda bibemereye do mapara, hanyuma tuzonabayagira n'abandi tubabwire tuti burya hari ikimenyesha amakuru kandi gifise umurongo mwiza kandi gifasha tubayaga uko twababonye. Yego nkaba ndabashimiye. Natwe turagushimiye muvuganyi wacu, musubira mukidondora bariko baratwumviriza. Yego nkuko nabivuze, jewe nitwa Habyarimana Emmanuel, aba ndi umwe mu barerewe mw'iseminari ntoya y'Umugera, no munsi iriko irahimbaza imyaka 100, mbere umunsi mukuru wayo nyezina ukazoba kuri igenekerezo rya 14 mu kwezi kwa kabiri muri uno mwaka nyene, bikazobera ku seminari nyene ntoya y'Umugera, abahazi ni muri diocese nkuru ya Gitega. Murakoze. Ego murakoze cyane mushitsi wacu Emmanuel. Nanje nakunda bashikiriza kino kiganiro ni Madame Akimana Annick, umukozi akivi wa Axia Vibes TV. Nyuma kamera hari Marie Usisabiyumva, nawe n'umukozi akivi wa Axia Vibes TV, arabatasha naho mukamubona. None aha niho tugarukije kino kiganiro, twariko turabashikiriza turako tuvuga ku himbazwa y'imyaka ya bibiri y'imyaka 100 ya seminari ntoyi y'Umugera, zoba ku munsi wa gatandatu tariki 14 z'uku kwezi kwa kabiri 2026. Murakagira Imana, murakagira muba mubahwe, abazoronka akanya ko gushika Umugera muzohashike, muhimbagwe, muhezagirwe cyane. Umunsi w'Imana na Axia Vibes TV izohimbaza anniversaire y'imyaka 2 ikirarangura ibikorwa byayo, ikirabahimbara. None ntimubagiye kugira subscribe, ntimubagiye kugira like kugira ngo tubandanye tubashikiriza ibiganiro by'akanyabugabo. Murakoze cyane naho